Kirikou. Yeah, man. Amahoro y'Imana abane ku bantu bose bari kudukurikirana. Jewe nitwa Kirikou Akil, umuririmbyi w'umurundi. Nkora akazi ko kuririmba, ikintu canzanye mu Bufaransa bivuze ngo no kuririmba na kazi kanje. Nari naje muri concert humanitaire yateguwe na Bon Samaritain yari yabereye mu Bufaransa ahantu bita Lille. Nico kintu cari canzanye. Narashise ngaha nyene nkuko bavuga ngo amagara nasezerana. Naragwaye ariko kubera ko imbere yuko mfata voyage narifashishije assurance BIC, ngenda ngira voyage mfise assurance maladie. Rero nubwo nagwaye ntivyangoye cyane kuronka abaganga banyitaho canke amavuriro yino kutanyakira. Banyakiriye vyoroshe kubera nari naritwaje assurance maladie, nongere ndabihanure n'abandi. Ariko muri aka kanya amagara yanje fashe neza, ndashima. Hama igiteramo cyo muri Paris gishobora kutaba, turaza kubimenyesha abantu ku mpamvu zitamvuyeko, kubera abari babiteguye basanze buca ari fete y'umuziki. Rero bishobora kutaba, ariko inyuma yaho ndafise concert muri Saudi Arabia itariki 25. Nkongera kandi nkagira n'indi concert itariki 4 z'ukwezi kw'indwi yo kwigina intsinzi yo kwikukira ku Burundi mu gihugu cyo muri Swiss. Ngire ko ntumira n'abantu muri izo concert. Ikintu kinzana mu Bufaransa nibaza ko ari akazi ngira nkora, niko katuma ndahagera. Nta kindi kintu kihanzana, ariko ntibiba vyateguwe n'abazungu, bitegurwa n'abarundi. Bivuze ngo abarundi nibo banzana. Incuro zose maze kuzino nazanywe n'abarundi, zanwa n'abanyarwanda, ariko biciye mu kazi kanje. Indirimbo z'abarundi kumva ko zikunzwe ngaha nibaza vyongora kucishura, kubera sindigera ndayumva ndiko ndarengana mwibarabara. Ariko iyo ugiye ku Barundi, iyo ugiye ku Banyarwanda, ku Bagande, muri East Africa muri rusange, iyo ugiye muri community yabo urazumva indirimbo z'abarundi. Rero bivuze ngo biriko biraza hamizi kunzwe si nkenya kandi si za Kirikou gusa. Nanje nafise indoto zo kuzogira abantu mfashije, ariko cyane cyane ku bana bantaho nikora, abana b'imfuvyi, kubera nanje nagize ngaha mfashijwe kubera iyo mpamvu. Rero ndafise izo ndoto zo kuzofasha abandi bana, kandi atarabaririmba gusa, ab'Imana izonshoboza gufasha. Icyambere nobanza gushimira Isanganiro Award, kubera Isanganiro Award niyo yatumye mpura na company Holy. Guco ncandamenye byo basanzwe bakora byo gutwara abantu mu bihugu bitandukanye kuja gukora ubuzi. Rero nanje mfise umwana twakuranye, mwene wacu ba mama bavukana, ari isanzwe mfise indoto nanje zo kuzomushigikira. Ndi umwe mu bantu ntafise abana ngo twakuranye bya bindi ugira ngo abana ngo mwakuranye kuva mu buto, ariko mwene wacu wewe twarakuranye gatonya. Rero namye nifuza nawe kuzomushigikira. Rero guco maze kumenya na nyene Holy, ndumva ivyo bakora, ndumva ni neza yavyo. Guco ndabasaba nanje ko bonshigikira mu buryo bukenya mfise, bakamfasha bakantwarira uyo mwene wacu kuja kurondera ubuzima i Dubai. Rero numva ndavyishimiye, numva ari iteka ridasanzwe mu muryango wacu. Ngire ko nshimira n'umuryango wose wa Holy. Tubihurije ko ntaco bibuza, kubera n'ubu tutarakorana turi kumwe, ariko baranshigikira. Rero navyo tubihurije ko twabikora. Ndateganya gusohora indirimbo yanje shasha nakoreye ino nyene narindi n'umuntu bita Bombastic. Get ready.